batubabarire cyane ariko turabemerera neza ko tugarutse ku nguvu twateguye twasenze n'Imana iraziduha neza ziza zikomeye na coronavirus ntiyo zifata mu ijana kwijana ariko baragerageje mu buryo bashoboye baramfasha nuno munsi impanuro zabo ndazigendera kandi ndabashimiye cyane aho bari bose aribo bajya niko numva amatwi ansumira akabari bo vraiment message bashikira aba boss ngo Bandaha TV nibajya bavuye nimba aribo by'ukuri aribo bavuye muri Ndaho TV ndabazi ndabashimiye cyane ndayahama aka message noca ntanga nuko mu byo ngiye gukora ndategura no gukora cyane nabo twokwita urunganwe rushaje ego ndabifise turabifise mu migambi muri kampani Pia bakunzi ba Elymix TV ni Elymix kuri microphone za Elymix TV murabizi ko ndi umutadekona niyo mpamvu namara bazania ama exclusivity ameze neza reka nabashimire abantu mumaze kugira subscribe na mubige muzo yakora kuko Elymix TV club ikora neza cyane mu kubazanira bya bindi nyene mwifuza turi kumwe urabizi umutangaza makuru n'umuntu yakoze byinshi cyane ku ma televiziyo agiye atandukanye reka kandi ndabizi yuko arasubira agaruka kuko twatumaze iminsi tuko turamubaza aho yagiye namubaza niyo murabona n'umuntu nyene ari so agasa neza ameze neza nkabanda kuramukize ni sawa cyane Lize ndashima umeze neza none meze fresh cyane byinshi utaboneka ku marezo sociaux wari wagiye je nari kuri rezo sociaux umaze iminsi turi kurabonekana abantu bifuza yuko komona MC and abona uvuze rezo sociaux ushatse kuvuga tuvuga yuko mu bijanye dufate nka bijya bintu wahora ukora byo hosting uvuze ku rezo sociaux naraboneka kuri Facebook kuri WhatsApp navyo birimo niyo mpamvu nari impari sinzi ko hari ikindi kintu kumbura ariko uri kuvuga yuko waboneka kuri Facebook ariko kuri Facebook akazi kawe siwo kawaragaje nayo iradufasha hama nibaza yuko biciye no kuri televiziyo yayo nyene byarashoboye kuvugwa ko twari tumaze nk'amezi abiri tudakora ntitwobigaruka ko cyane ariko icyo tugaruka ko nico waje kutubaza no munsi ya tusanze ahantu hameze neza kandi ahantu hatagasa ahantu hari swaga ahantu ni ugiye gukorera canke tu nanu wimuki bo haya genda cyaro umwana mudoya ndakibera muhira wa mama na papa kandi siniteze no kuhava vuba no vuga hako naho Imana yoba yadushoboje kuturonsa akazu gatoya ko gukoreramo nka Ndaho TV niho mugiye gukorera niho ikinyamakuru cya Ndaho TV kigiye kuba gikorera abazo bakenera bazobasanga hanyene udukeneye mu butandukane bwabo bose bazodusanga ngaha ariko natwe nabo tuzokenera tuzobaha ikaze ku biro byacu bya Ndaho TV ubu rero bya bintu byo gusanga abantu ku mirimo ntibizosubira kubandanya bazokama basanga kuri ibiro ntibisho twe turi ku murimo biro ntifasha umuntu ngo kugira yicara akorere mu biro irafasha kubika utuntu neza niyo occupation muri rusange kubasanga ku mirimo tuzobasangaho cyane ego Ndaho TV ni televiziyo dufatiye yo bayarakuramuye ubu rero Ndaho TV ni umugiye gukorana cyangwa n'ikindi kimenyesha makuru nkabijya bimenyesha makuru tubona ati umuntu yavuye ngaya yagiye ahandi cyangwa niba bari nyene bakigufashe mu mugongo muguma muvuga ati reka tubandanye tubazanira bya bindi nyene mwifuza nibaza ko jewe televiziyo Ndaho TV sino ngo yarandamuye ariko icyo novuga naramuwe n'abantu muri rusange kuko nimba ndi muri Ndaho TV no munsi ni kubera ko hariho umuntu yabishatse ko ndahaba nshimira abantu bwa mbere kuko ikinyamakuru nticora mu rumuntu ndabyizeye ariko kiri mu bintu byafashije kugira umenyeka yego kiri mu vya mbere ariko wa mbere ni nyeneyo basi niko no bivuga nyeneyo niyo yaratumye no munsi mbajewe ni nawe nshimira ubwa mbere kuko niwe yatumye ikinyamakuru kihaba ikinyamakuru nicozana umuntu ariko umuntu ni wazana ikinyamakuru reka tugushimire kubona ubisiguye neza kuko hariyo abantu batamenya ati ikimenyesha makuru ni giki ariko wewe uramenya umamaze kuvuga yuko ikimenyesha makuru gikoreshwa n'umuntu atari cyo gikoresha umuntu hari amakuru tugiye twumva akuvuga ko yuko wewe hari ivyuma byagiye vyibwa muri Ndaho TV ariko byatumye bizana uruhagarara muri management ya Ndaho TV akaba arico cyatumye wewe utabandanya ukora ivyo vyuma barabigarukanye canke ivyo vyuma nyene baziguze ibindi Oya je narabibabwiye mu la fois passée application yo kwibagiye yaramvuye ariko wari uyifise application yo kwiba nta muntu umwe kwisatiba ntibazokubesha nimba utariba warivye nimba utibo no munsi warivye uramuvuze yuko wavyivye kugira bagusubize mu kazi ubu wabigarukanye kugira ubandanye akazi jewe nakubwiye application yo kwiba ntayo mfise
niba narayigize naho nayigize ntarakora muri Ndaho TV bisigura ko ntigeze n'ibikoresho kandi ibikoresho byabo birakora ndazi bari kuri televiziyo yabona ko ntayibuka izina neza barakora kandi barakora neza cyane vraiment bariko baragerageza gukora kandi n'ibijya byuma nyene bakoresha kandi mu Ndaho tubona hari Ndaho ni hari rikirakora hari mazi imisi itarikira ubu rero ivyuma warivye ubu rabigarukanye wavyivye kugira habi nibaza ko ushobora kubura umwe mu bantu babonye ivyuma dufise nibaza ko bidasa n'ivyuma bikora hari yego urumva dufate Ndaho TV yaramaze kwigabura Ndaho TV ni Ndaho n'iyindi tudashoboye kumenya hari iyi nibaza yari ikora mwari mubibona Ndaho TV ntiyese kuva kwitakora ko yari yahagaze gato yakatwara bisiguye akabazo kahabaye byose bibaho ariko ibibazo ntituvyibaza ko cyane twe turi imbere n'akazi no munsi twatanguye icese turashima Imana kandi tubandanya gukoresha ingufu zacu zo dufise kugira dutera imbere amato dusumira biravuga ko Ndaho TV ariyo yavuye mu Ndaha iyo Ndaha TV nayo yaje gute bajya abantu barakorana canke tu n'ibintu tu yagombye kwiyitirira iryo zina rya Ndaha TV sinzi mu bayirongoye nta numwe nzi ni kuvuga yuko ikintu cyose novuga no bambeshe nanje ndayobona kujya Ndaha TV bigomba gusana Ndaho TV niho bigarukira vraiment nivyo nzi ariko ntuzi kungene vyaje ntuzi kuntu hajya wari ufise ababosi bangana gute ngo barashika babi ufise umubosi umwe yitwa Ndaho TV ubu rero wundi nawe yitwa Ndahati uyu Ndahati TV nayo niya ni televiziyo ikora neza ndi murabizi uko nayo nyene ikora neza cyane kandi tukaba tuzi n'umukobwa yahora bakorana n'umutipe nawe yanka kubivuga numwe twakoranyeje muri Ndaho TV igihe cyose nakoze nari umwe n'umukameraman yego ariko wundi wewe twarigeze kubona yuko kuri kijya kinyamakuru nyene ca Ndaho TV nawe yigeze kwa postinga ari umuhost bishobora kuba vyabaye ntariko ndakora uko je naramaze igihe kinini ntakora yego okay kubijanye n'akazi kawe witeguye gute ugiye gupambana urabizi ko wahuye n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye babantu bakudekuraje urabona yuko nyene ugiye kubandanya nyene canke uravuga ati nivyanka nzosubira amagari abakunzi banje bambere n'abansi banje bajya bande ko haje nibo bantu bambere nkunda kurusha abandi niyo batuma niyumvira kurusha ariko nibaza uko niteguye sinovuga ko hari biruti by'abandi ngiye gukora ariko niteguye gukoresha ingufu mfise n'imyaka itari myinshi cyane mfise kugira mbone ko ndumwe mu bantu bo kwiteza imbere bagateza imbere n'imiryango yabo yego struggle wagihurira nazo gitangura uvuga ati izi struggle zosubira zikamfata ndahagarika ni nkizi struggle nahuye nayo mbona ko isubiye kuba noca mpagarika akazi ni kubera ko nabandanyije kwitwa umukozi niyo struggle imbaye ko noca mpagarika akazi yego iyo struggle dufate uvuga ati iki kintu carambaye ko kandi kimbako cyakituma jewe mbundi muntu umusha ni nkiki narabanye n'abantu benshi muri Ndaho ya kera nabanye n'abantu benshi batandukanye bose bari nk'abavyeyi banje by'ukuri kuko uko biri kose si byagenze kurya sino kwibagira ivyiza bamfashije icambere bose muri rusangi baramfasha ku mpanuro bara abantu bamfise ku mugambi mwiza ubona ko banyipfuriza iterambere usivye ko umuntu ari kure nawe uri kure yiwe biba bigoye cyane ntimutahurana mu ijana kwijana ariko baragerageje mu buryo bashoboye baramfasha nuno musi impanuro zabo ndazigendera kandi abashimiye cyane aho bari bose aribo bajya niko numva amatwi ansubira akabari bo vraiment message bashikira aba boss ngo Ndaha TV nibajya bavuye nimba aribo by'ukuri aribo bavuye muri Ndaho TV ndabazi ndabashimiye cyane barangiza umwana wabo kandi baranteguye neza yes okay uri kubona hari abaririmbyi bariko barakora ugasanga n'abaririmbyi bashobora kuzana fan base kubiganiro uri kurakora urabona yuko uzoba ufise ingufu canke zo kugomba gufasha baba ninyayo batararuka bataragira izina za nguvu canke ubona uvuga ati uzokwironera vyuzi zibuze abandi no kubareka tubagome basaragoringa hasi ntuzokwigira duza za generation shasa twifuza yuko ziguma ziza akazi nibaza ko akazi na views biratandukanye ushobora kuronka views utakoze neza ugakora neza nturonke views iciza n'icyaha shambere no gukora neza okay nifuza gukora neza cyane ninakora neza ndibaza hazobasigaye Imana ibisigaye bizokwizana ndayahama aka message noca ntanga nuko mu byo ngiye gukora ndategura no gukora cyane nabo two kwita urunganwe rushaje ego ndabifise turabifise mu migambi muri campaign ego dufate ugiye gukorera ku kihe gisata kuko hari bisata bigiye bitandukanye je nibaza yuko bizoca ubwa mbere kuri Ndaho TV je tugiye ibisata tugiye gukoreramo
yego abakurikira zobabwira mu nyuma. Yes. Tugusanze uri wenyene ari we muntu uzo uri kura hostinga nta mukobwa mwiteze kuzozana muri twifuza yuko azohaca azoboneka ariko arakora pana ko aboneka mu kuvugo. Yego niyo ndoto niyo projet dufise. Ariko urufuza yuko ugomba kwiduza ari we wenyene ujuru umwe ariko nk'umuhungu dufate mu muri kumuvuga ati uyo muhungu kabisa twaranyuko ariko arakora ntariko ari muri chômage muri make mwifuza kuzoshiraho canke umukobwa ni nk'uyu. Icambere nibaza ko ntari umwe ndafise abangize jewe abangize no munsi kubasubiye ku kazi barahari sumwe kandi nabo ni benshi. Hama hakaba jewe kandi nibaza ko je ntazokwikamera nongere hosting kandi ndizera neza ko nabajya badukurikirana nabo baradufasha kandi bajya n'ababosi bakomeye cyane ivyo dukora tubikora kubera abo rero numva turi benshi twitege ko tuzoguma turi benshi ko nyene. Yego okay. Ikindi kintu nagiye numva yuko mwisite ugara bivanye n'akazi ubanze kora ngo utudemu dusigaye dutonza iwawe ivyo bintu navyo bikaba biboneka yuko ari ibintu bizohava bigutiturira akazi kawe wewe nka wewe uvyumvise nka jewe nk'umunyarusaku nk'umuntu yagiye kwitohoza akavyumva nkaba ndabikuzaniye witeguye gute ivyo bintu uzigiye kubiheba canke ibintu nyene byo kuguma winziza usohora canke urabandanya navyo ngo twara tuvyumva babikuvuga. Ndizera neza ko je mfise umusheri umwe niwe muntu birangora no kumuhemukira. Mama wanje ndamukunda sana. Niwe musheri wa? Yego niwe musheri wanje wa mbere. Bisigura ko nimba ari we niwe yinjira agasohoka. Wa kabiri na? Wa kabiri umuryango wanje wose. Umungu n'amahinya aravuze ati abinjira bose nabo mu miryango wabo ariko baba nini bakuvuga ko yuko ngo watsinda urayihakana nawo ntusubira kumuvuga. Inda? Womenya ko ntazi ningere batera inda. Application nayo gutera inda nayo raro. Iyo ndizera ijana kugena ko ndabifise ariko sindabimenye ndavyiziye kubera ko Imana iradukunda cyane. Iyo nimwe mu application tuza kuduha kugira tuzorondoke. Nivyiza. Robe twari kumwe n'umujournalist ariko abikora neza cyane kandi yakoze vyinshi kandi n'umuntu agibandanya gukora akaba ari MC Andy reka tugushimire ko nabaduhaye ikigani. Nakananje ndabashimire ariko mpamagarira cyane nsaba n'imbabazi ku izina rya Ndaho TV ndasavye ndabasabiye bose imbabazi ku misi tutariko turakora suko tutifuza gukora cyangwa suko Ndaho TV yoba yarapfuye nkuko byavuzwe cyangwa yoba yarahagaze twari mu nteguro twari mu kwiyumvira uburyo ki twokora kugira dutanga ibiganiro byiza dutanga ibintu biri different n'ibindi simvuze ko ari byo byiza kurusha ibindi ariko biri different bitandukanye n'ibindi so batubabarire cyane ariko turabemerera neza ko tugarutse ku nguvu twateguye twasenze n'Imana iraziduha neza ziza zikomeye na coronavirus ntiyo zifata tuje gukora neza turavyizeye ariko tuzokora neza bivuye kuri bo badushigikire cyane twongera dusaba n'amateleviziyo yose abishoboye nka mwebwe yadushigikire kuko turi mu mwuga umwe kandi tuko turondera iterambere mu rusange so ndabashimiye cyane abagumanye natwe kuri Ndaho TV budake nta misi 3 isigaye kugira abone ikiganiro ca mbere ca Ndaho TV kuri channel yacu. Hari abantu bari bakuzi uramukanya bana kakaramutso nyene urazi muri umuririmbyi ikora mu gahogo nawe rero baramutse kugira bitegure yandamutse yawe ni wikene bayumva canke n'umuntu ariko aravuza nyene kakantu kiwawe azameti ni MC yandagarutse yandamutse nyene bayikene kuri Elymix TV kugira babandanye baja ni wawe kugu supporting. Ikibazo narahindutse yego sinzoza kwakundi ndabaramukije inshuti zanje kuri zica kuri Ndaho TV nitwa Nishimwe murakoze. Bakunzi ba Elymix TV mwakoze kubana natwe mu kiganiro kimeze neza cy'umu journalist yakoze neza cyane kandi yaramuye abantu benshi bagiye batandukanye aba underground n'abandi bariko baraba aba star ni Elymix kuri microphone za Elymix TV niwo bandanya bazanira za nkuru nyinshi kandi mwagiye mukunda.